Ndasubiye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikiye muri uyu mwanya. Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira imbonesha kure y'Umuhuza TV. Turabandanya kubashikiriza byinshi biriko biba kuri uyu wa Mungu turi ku itariki 8 Gitugutu 2023. Umwanya rero w'amakuru mashasha agezweho. President Varisito Ndayishimiye arabandanya gukora impinduka mu bisata bigiye bitandukanye kandi ku nzego zitandukanye, cane cane abategetsi bakomeye bariko bakurwa mu mabanga ndetse bagaca basubirizwa. Minsi iheze niho habaye impinduka zikomeye cane, abari bajejwe amakambi mu nzego z'umutekano barahinduwe, ndetse n'ubu rero itangazo ryavyutse rivugwa cane muri iki gitondo nuko uwahora ari umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu ni Dieudonné Murengerantwari yamaze gukurwa muri ayo mabanga ndetse aca asubirirwa. Imifuko igihumbi y'isima niyo mukwegeye bica biba ngombwa ko aca asubirizwa vyihuta. Mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye akaba yagennye Dieudonné Murengerantwari ko avanwa muri ico kibanza ndetse agaca asubirizwa Edouard Normand Bingendako. Amakuru yaraye aravugwa nijoro yemeza ko Murengerantwari afunzwe kuva mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu mwiperereza i Bujumbura kubera dosiye y'imifuko igihumbi y'isima ari yatanguye kononekara yagurishije icamunara, ndetse habayemo n'amanyanga aho bivugwa ko umusekreteri wiwe ariwe yahavuye agura iyo sima ku mafaranga ibihumbi 10 gusa vy'amarundi ku mufuko umwe. Bavugwa kandi ko yahora arongoye BRB yagirizwa kibazo kijaye n'amafaranga y'agaciro ko gisanzwe gitunganijwe muri iyo banki, dore ko canabaye n'ikibazo gikomeye mu gihugu c'u Burundi. Ivyo vyose mu kanya gato tugiye kubigaruka ko muri aya makuru ku buryo bw'idonido. Ndagusaba kugira ngo uherereye hose ntuze gucikwa, fyonda subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa anamakuru yose dushikiriza. Ndaguhaye kaze. Dieudonné Murengerantwari yaraye mu gasho k'iperereza ibanki nkuru y'igihugu ubu iramutswa Edouard Normand Bingendako. Igenwa rya Dieudonné Murengerantwari mu buyobozi bw'ibanki nkuru y'igihugu BRB muri myandagaro 2022 yari ryazanye icizere mu gihugu. Ubutunzi bw'igihugu bwari bugeze habi, amafaranga mva makungu ntiyaboneka, faranga ry'u Burundi ryari ryarataye agaciro bikomeye cane. Uwo yasubiriye ni Jean Ciza yafatwa ko yahagarariye amanyanga y'akataraboneka, fasha bihangange guterura amafaranga y'agaciro muri BRB. Muri ivyo bihangange havugwamwo President Nkurunziza, General Alain Guillaume Bunyoni, Gabriel Nizigama batazira Tibiya n'abandi bakomeye. Dieudonné Murengerantwari yaje avugwa ko azohindura ibintu, ariko siko vyagenze. Gusa ico abantu bazohora bibuka ko ku ntwaro yiwe muri BRB hariho hahinduwe inoti z'ibihumbi 5 ndetse n'ibihumbi 10 vyakozwe rero mwibanga ntangere, harimwo uyu Dieudonné Murengerantwari, umushikiranganje wa mbere Jacques Ndirakobuca bafatikanije n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yari amaze iminsi avuga ko abanyegeje amahera ya leta azoyahindura ibipapuro. Icizere camaze umwanya urumerumara. Igenwa rya Dieudonné Murengerantwari ryakurikiwe n'ibogozwa ry'umushikiranganje wa mbere General Alain Guillaume Bunyoni w'ico gihe. Bene bamwe mu bashikiranganje barahindurwa na cane cane bahoze bakorana President Nkurunziza, ndetse muribuka ko no mwaka uheze 2022 abajejwe gucunga bari barongoye amakambi acungera inzego zigiye zitandukanye nabo boba barahinduwe. Mwibanga ntangere Dieudonné Murengerantwari yihutiye gukorana President Ndayishimiye be na General Jacques Ndirakobuca wasubiriye Alain Guillaume Bunyoni mugambi wo guhindura amafaranga ibipapuro nkuko mwese mubizi. Umugambi rero barawushize mu ngiro muri ruhesha 2023 aho gukiza ubutunzi bw'igihugu. Umugambi usa n'ubunyuye ibintu, amafaranga ntakiboneka, abantu benshi baridoga ko batagishobora gukura amafaranga bashaka ku makonti yabo mu mabanki, ari kubika amafaranga mu mazu vyasubiriye gukomera.
ifaranga ry'u Burundi rero ryabandanye no guta agaciro, amafaranga mvamakungu nayo ntaboneka. Ku rundi ruhande ingeso yo guterura amafaranga muri BRB isa niyabandanije, hahindutse abayaterura gusa. Ishirahamwe rishasha rijejwe bitoro Prestige rivuga ko ryegukira umupfasoni mukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye ryarahawe n'ububasha budasanzwe bwo guhabwa amafaranga ya BRB. Ivyo rero ntivyabujije ko gitoro kibandanya kuza kirakena. Meza heze Dieudonné Murengerantwari yagiye mu rugendo rw'akazi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, agenda ajanye n'umukenyezi we mu ntumwa za BRB. Abantu benshi rero vyarabatangaje ingene amafaranga y'ibanki nkuru y'igihugu ariko arononwa gutyo. Dieudonné Murengerantwari rero akaba yaraye ahagaritswe ku munsi w'ejo rero isaha 9 z'umurango. Dieudonné Murengerantwari yahagaritswe ajanwa gusambishwa mu iperereza, niho yaraye ijoro rya mbere. Mu vyo ariko arabazwa harimo n'ibijanye n'ingene yahora asohora amafaranga mvamakungu. Itegeko rigena musubirizo wa Dieudonné Murengerantwari ryamaze gushirwa ku mukoro wa President Ndayishimiye. Edouard Normand Bigendako niwe yagenwe kurongora banki nkuru y'igihugu. Muri myandagaro 2022 Edouard Normand yari yasubiriye Dieudonné Murengerantwari mu buyobozi bw'ibanki BNDM, none niwe aje kumusubirira no muri BRB. Dieudonné Murengerantwari akaba kuwe inyuma y'umwaka n'amezi 2 gusa arongoye BRB. Turakeje Edouard Normand Bigendako nifurije n'umugisha mu mabanga toroshe yashikirijwe no musi. Urundi n'amakungu rero bamuhanze amaso arahabera umugabo, ariko kandi twibutse ko urwego rw'umukuru yuko bizogurana ko BRB giricishitse ko mu gihe urwo rwego ruziguma kwivanga mu bikorwa vy'ibanki. Nyo makuru rero twari twabaronkeye muri uyu mwanya, turaza kubagezaho vyinshi ku ifatwa rya Dieudonné Murengerantwari. Ni inkuru twatoje neza nkuko muza kurikira mu yandi makuru tuza gushikiriza kuri iyi mbonesha kure y'Umuhuza TV, turaza kuyibategurira. Hari ayandi makuru rero ariko haravugwa cane kuri uyu wa Mungu. Abenshi bariko bibaza ngese ngo ubutunzi bw'u Burundi bwoba buzonaguka gute. Mushikiranganje shikirije ibiharuro bidasanzwe vyerekana gituma mu Burundi budafise amafaranga y'agaciro akwiye, yerekana ko vyose bihagaze ku mafaranga bwinjiza iyo bushoye hanze, bufatiye no kubidandazwa biva hanze y'igihugu gikenera. Mu kiganiro bashikiranganje batandukanye bahaye abamenyesha makuru ku munsi wa gatano, Dasi Niyonzima yagize ati dufatiye ku biharuro vy'umwaka 2022 ibidandazwa biva hanze vyinjiriye mu Burundi bifise agaciro k'imiliyaridi 1,260,000,000 za madolari ya Amerika. Ayo na mahera mva makungu y'amadolari twarishiye agaciro ku bidandazwa vyinjiye mu Burundi. Turavye natwe ivyo dushora mu makungu ni hafi miliyoni 208 z'amadolari gusa, ca mugereranya ni miliyaridi 1,260,000,000 z'amadolari ya Amerika turiho ibidandazwa dukura hanze. Muca mwumva ico gihengeri cyo gisigura ubwo bukene rero. Akaba yarongeyeho agira ati tubigarukanye ku kwezi dufatiye kuri uyu mwaka dusanga dukeneye miliyoni 150 ku kwezi z'amadolari. Mugabo ibi bintu dushora ku kwezi bingana gato imiliyoni 17 z'amadolari gusa. Ko rero yoba yarashikirije. Shindero tubwire ko kaminuza y'Ingozi yatanguje umwaka kwiza yubile y'imyaka 25 ibayeho. Umwe mu bo yaramuye araduha kaize kayo. Kaminuza yuguruwe icese mu mwaka w'1999. Ico gihe Burundi bwari bukiri mu magume. Yabaye kaminuza ya mbere mu zigenga yuguruye imiryango mu gihugu c'u Burundi. Maze kugurura yazananye impinduka zitari nke, aho twovuga nko kurihisha amafaranga y'ishure, kwakira abanyeshuri bavuye mu mihingo yose y'igihugu, bavuye mu mahanga n'ibindi bitari bimenyerewe. Kaminuza y'Ingozi yaje agaciro kanini cyane ivyigwa mbere y'abapadiri b'abamisiyoneri bafise uruhara runini mu ndero
n'ubumenyi vy'urwaruka ruyigako. Naho yuguruye imiryango mu gihe kitari coroshe c'amagume, yagumye itera imbere mu nyuma n'ayandi makaminuza yigenga yaciye atinyuka atangura kugurura. Cugurura imiryango yatanguranye abanyeshuri 400 gusa, ariko no musi bashika 2000 nibo bayigako. Kaminuza yari ikaba imaze no kuramura abanyeshuri barenga 4000. Aya makuru tuyabandanirize ku ntahe y'umwe yagiye kinyamakuru Yaga. Yari mu gahinda yitura pasitori birangira amufashe ku nguvu anamutera inda. Ayo mahano yashikiye umwigeme witwa Cherissa yabuze abavyeyi biwe bose mu magume yo mu 1993. Ico gihe yari afise imyaka 5. Ego wewe ntaco yabaye, ariko intuntu yo kubura yo yari yuzuye mu mutima biwe. Maze gukura yaciye ava Bugenda, naho yari yajanywe inyuma yo kubura abavyeyi, caja kurondera akazi ko mu nzu y'Ubujumbura, aho hose ariko aronderaho yohungira umubabaro n'agahinda vyari bimwuzuye. Inzira irashe yo gusohoka ivyo, yagiye kurondera umupasitori aho yasengera, mufashe mu kumuremesha no kumuha impanuro. Imigenderanire hagati ya pasitori na Cherissa iba iratanguye gushikaho pasitori atangura kuja arasengera Cherissa musanze aho aba. Ivyo rero vyaracitse nk'umugenzo. Pasitori umunsi umwe yagiye gusengera umwigeme nk'uko bisanzwe, yamufashe ku nguvu amutera inda, agira ko mubwira ngo ayikorore. Cherissa yaravyanse, ahubwo aragwana uko ashoboye kugezaho yibaruka. None ubu haciye imyaka 4 umwana avutse. Ya pasitori ariko ashaka kumwaka umwana wiwe, kandi yaramubwiye ngo iyo nda ayikorore. Niyo nahe rero twari twabatunganije, hari nayo isozera aya makuru twari twabateguriye muri uyu mwanya. Nababwiye ko muza gukurikira n'indi nkuru kukungene Dieudonné Murengerantwari yoba yarafashwe ku munsi w'ejo. Turi kwitunganya kanya gato iraza kubashikira. Imana ibahezagire.